kintu cyose gishobora kubuza umunyeshuri gukurikira mu ishure, abigeme bikabatesha ishure, icyo kintu cyose kiza gititura imigenzo myiza y'ikirundi gitegerezwa kuranduranwa n'imizi mu Rwanda. Uruganda rwo kwigisha abanyeshuri irondoka rijanye n'amagara meza, kwirinda umugera wa sida no gufungura neza rwatangujwe n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere mu Burundi OPDD kuri wa 28 Rusama 2024 rwabandanirije ku mashuri ya Karurama ya mbere n'iya kabiri hamwe na Lycée Cibitoke ari mu ntara ya Cibitoke. Mu ijambo ryashikirijwe na muganga Tade Ndikumana yasavye abo banyeshure kwirinda ubuhumbu, ibiyayuramutwe n'ingeso mbi zotuma bandura umugera wa sida canke ngo batware inda z'indaro. Kugira umwana yige neza hariho ibisabwa, bisaba yuko umwana wese yirinda ibimusamaza. Muna yuko imyaka yanyu niko muragira mu bigero aho hari ibintu byinshi bakwiga kwegera mu bisamaza. Ivyo navyo bikaba biteye kubiri ahanini n'imigenzo y'ikirundi kandi bikaba bibabuza gukurikira neza mu ishuri. Kugira ngo tugaruke kuri ya ndero y'ikirundi kandi mwebwe urwaruka mushobore kuronka inyigisho zibaho umuco w'ukungene mushobora gukurikira neza ivyigwa kandi mukamenya yuko mwebwe muri Uburundi bw'ubu n'Uburundi bwa kazoza. Kugira ngo aha twicaye namwe muzohashike bisaba ko mukurikira neza mu ishure, mukirinda ubuhumbu, mukirinda ibiyayuramutwe, mukirinda cyo cyose kibasamaza kibabuza gukurikira ivyigwa. Mwebwe ejo imwe turonderamwo abashikiranganji, abakozi bakuru ba leta, abarongora igihugu. Ivyo rero bizokunda ari uko mushize umutima ku bumenyi kandi no gukunda igihugu kugira muzoshike mu rugero mufite amagara meza. Ni biro ntumbero rero ikigo OPDD cyatunganije zino nyigisho kugira ngo mwumve neza ibyo mutari bwamenye mubimenye, inyifato mwogira kugira ngo mushobore gushikira iterambere rirama. Abatanze inyigisho berekanye ko mu ntara ya Cibitoke abakobwa 10% batwara inda z'indaro. Bakaba bahanuye abo banyeshuri kwirinda kugenda ijoro, kwitaba amasango adakenewe hamwe n'inkundo ataho zizobashikana kuko vyotuma bafatwa ku nguvu. Urwaruka rw'abanyeshuri rwaronkeje inyigisho n'abahinga mu mico itandukanye rwagize ico rushikiriza ku bijanye n'ico bakuye muri izo nyigisho. Mu bijanye n'ivyo batwigishije ico twatahuye na cane cyane mu bijanye n'amagara meza kugira dushobore kwikingira umugera. Hariho nk'abariho tudashoboye kumenya ukuntu twokwikingira umugera ku bintu bitandukanye, ariko tukaba tumvise ukuntu twowikingira. Ku bijanye no gufungura twumvise yuko hariho ibintu tutahora dufungura bivanye n'uko twara tuvyitiranye tutari tuzi neza akamaro bidufitiye, tukaba twabimenye ukuntu tuza turabifungura tuvyiteguriye neza nk'abatahora baronka ukuntu babitegura babifungura ibikwiye, bakaba baronse ukuntu badoda babifungura neza. Mu bintu bijanye n'ubuhumbu ku cigwa cyane cyane banaduhaye, twatahuye yuko tutoja mu marigara atandukanye kugira ngo twirinde ubwo buhumbu canke izindi ngeso mbi ziva mu marigara atandukanye, no kumviriza cyane cyane ibintu amajambo y'abandi bantu baza barakubwira kugira ngo uwumvirize ibijanye n'ubuhumbu. Ikintu ca mbere cankoze ko namenye yuko ukuntu nkwiye kugera amagara yanje n'ubuzima bwanjye nkwiye kubutwara n'ingeso noba mfise zimwe zimwe n'ukuntu nkwiye kuzigabanya. Ibyo njana mu rudubi cyangwa bikanjana mu gakuku nkamenya ukuntu ngendera mu izo ngeso. Gufungura naho
nafungura uko umubyeyi yabashije kuronka. Ubu naho nzoza ngerageza kureba uburyo ndamushiramo ukuntu yokongereza ibyo bindi byabura kugira dufungure neza. Abahinga bakaba berekanye ko iyo umwana adafunguye neza bigira ingaruka mbi ku mwimbo wo mw'ishure.